Eka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira, turafatira ku ngingo zikomeye cyane turi buze kwibanda ko muri aya makuru twabateguriye. Dufatiye nanone ku vyaraye bibaye mu ijoro ryatambutse aho nanone ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ibintu vyabandanye bimera nabi nkuko amasoko yacu avyemeza kuba kuri iyo micungararo. None vyavugaga yuko rero cafashwe n'igisirikare ariko kirongowe na General Prime Niyonga. Kubwa amasoko yacu rero ayandi makuru akemeza yuko nanone abagize urara rukomeye cyane mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nabo nyene bo bari muri uyo mugambi ukomeye cyane aho bari go barafashanya n'igisirikare cyacu Burundi. Mu nyuma z'uko rero ico gisirikare kibona yuko President Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu gutwara igisoda, biboneka yuko rero boba bakora ibikorwa bitandukanye mu nyuma zo kurungika abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nivyaciye bitera agashavu abatari bakeye mu basirikare bacu, aho nanone ibiziga bitari bike vyama nanone bishikanwa nga mu gihugu cacu Burundi, ariko gushikungu rero bakaba bararambiwe bikaba biriko nanone birahura n'ibibazo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Munyemere rero tuze kugaruka kuri aya makuru akomeye cyane twabateguriye, bikaba mu nyuma z'uko rero bihejeje kumenyekana yuko General Jules Ndihokubwayo yahora agendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kumukura ari wenyene yikitse mu kiza cibi vyose biriko biraba, akaba ari wenyene ashaka gusubirira President Evariste Ndayishimiye. Ndababwira ukuri rero aba bose bahoze nanone ari abacuti mu minsi yaheze muri kahise, vyaravugwaga yuko rero aba bose bahoze ari abacuti, ariko President Evariste Ndayishimiye yoba yaraketse yuko General Jules Ndihokubwayo yoba ashaka kumuha isumo hiryahawe umuhisi President Petero Nkurunziza. Amakuru rero dufise arateye ubwoba. Reka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, baherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, nawe mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Mugabo ndakubwire, reka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye irya no hino, nanone wumviriza amakuru yacu ndagukengurukire cyane kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma muri munsi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona rakazujyana nyine upyonde ko hamba tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane adushikiye ku munsi w'ejo mu ijoro ryatambutse. Vyaravuzwe yuko rero hari uruhagara nubwo nanone hataramenyekana ukuri kuri ivyo vyose, ariko turi ngaha kugira tubashitse ko aya makuru nandi ariko arakwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uruhagarara ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, vyavugwa yuko rero igisirikare cirongowe na General Prime Niyongabo, ariko rero hakazamwo ibintu bikomeye cyane ari navyo nyene vyaciye bituma amakuru ariko aratangwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye abonekamwo igipfungu ciri cyane, aho vyavugaga yuko rero abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 havugwamo rero General Niyombare, bivugwa yuko rero yo bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba rero yarabonetse kuri ico kibuga aho nyene bivugwa yuko rero biriko biratangazwa na cyane n'igisirikare cirongoye na General Prime Niyonga. Kubwa amasoko yacu n'abiheza ivya politiki yo ngaha mu gihugu c'u Burundi bamenyesha yuko rero yoba ari politiki yateguwe na General Prime Niyonga mu nyuma zo kubona yuko atakande karyo yokoresha mu bikorwa bitandukanye byo gutembagaza ubutegetsi. Ndabibutse yuko rero General Prime Niyonga mu minsi yaheze yaragerageje gutembagaza ubutegetsi ariko bigaca vyanka, hakurikiye ko ubugwayi bw'umukuru w'igihugu ariko kudeta ntiyatangajwe, hakurikiye rero nanone guhinduranya abasirikare kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu ariko ikudeta ntiyatangazwa. Mu nyuma rero mwarumvirije n'ayandi makuru akomeye cyane yagiye arakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi avuga ku mugambi ukomeye cyane wo gukura ko President Evariste Ndayishimiye ho bakumugandagura ahawe isumo canke nanone gukoresha
kumufasha mu buryo nanone butandukanye vyo gukorora indege mu gihe rero yoba afashe ingingo. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu vya gisirikare yaciye vyose rero abandanya kubitahura, ari nayo nyene ngingo ikomeye cyane yaheruka gufata yo kubogoza uyu nanone yahora ari Somambike wiwe General Jules Ndihokubwayo. Kubw'amasoko yacu rero bivugwa yuko rero General Prime Niyongabo ari we nyene yari yateguye operation ikomeye cyane yo kugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ese koko nkuko biriko biravugwa General Jules Ndihokubwayo aheruka gukugwa mu mabanga yo kugendana umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, iboneka yuko rero Ndayishimiye yari yaketse yuko General Jules Ndihokubwayo yoba ari mu mugambi ukomeye cyane wo kumugandagura. Vyaciye rero bitangazwa n'abatari bakeyi kandi bakamenyesha yuko ibi vyose biriko birakogwa na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari ibikorwa bizogera ingaruka ikomeye cyane mu butegetsi bwa Gitega. Tukiri kuri iyo ngingo mbibutse yuko rero twagerageje kurondera umuvugizi w'igisirikare cacu akamenyesha yuko rero ivyavuzwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura dutegerezwa kurindira kugira ngo rero tubone kandi turonke ico dushikiriza imbere y'abanyagihugu kuri iyi mbonesha kuri yacu ya Burundi News TV. Ku murongo w'itelefoni ngendanwa rero akaba yanditse mu butumwa bugira buti ndabasabe murindire kuko ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi nakamaramaza, na cane yuko natwe nanone mu gisirikare vyahejeje gukomera cyane, aho biboneka yuko hari icuka cibi ariko kiriko kirakwiragizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Niko rero iyo mu generale akomeye cyane yashikirije mugize kunyemera rero vyose tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye, bikaba mu nyuma z'uko rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika nawe nyene yoba adasigaye kandi ariko arafashanya n'igihangange umukuru w'igisirikare cacu c'u Burundi General Prime Niyongabo. Biboneka yuko rero umwanya ku mwanya intwaro ya Gautoro uko nanone yitwa kuba atari bake rero batazira iyi ntwaro ya CNDD-FDD intwaro ya Gautoro, bakavuga yuko rero ari intwaro itagira ubutungane nkuko na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe imisi itari gikeya yama abishikiriza avuga yuko rero iyi ntwaro ari iya Gautoro. Tuze kubigaruka ko rero kandi dutanga umuco kuri ayo makuru, bikamunyuma z'uko rero ayandi makuru tugira ngo dutangurire ko ari amakuru avugwa nga mu Rumonge, mu nyuma turibuze kugaruka kuri ayo yose nanone tubabwiye mu mfunyo. Muri Rumonge rero biravugwa yuko rero ari ikiziga hatowe rero ikiziga c'umuntu rero ataramenyekana nanone hari kuwa gatandatu uheze nanone ahahoze ikivuko nanone c'uburovyi mu Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi muri zone rero ya Kizuka yaciye ahambwa uwo musi nyene. Abanyagihugu rero bakagaragaza umubabaro bavuga yuko rero ababibonye bavuga ko uwo muntu rero yari afise amashati ashika 5, amaguru rero yari yaciriwe mu mavi nanone nkuko abanyagihugu babivuga, bakemeza ko rero biteye ubwoba cyane ibiriko birabenga mu gihugu cacu Burundi. Ninde rero yoba yikekwa muri iyo dossier? Ico kiziga rero cariko cirononekara na cane gihambwe igice nkuko amasoko yacu nkuko bivugwa n'ababibonye. Amakuru rero dukurayo avuga ko abajejwe umutekano n'igipolisi cyo mu Rumonge bayihutiye nanone kuhashika, bace rero batanga itegeko ryo kumuhamba. Hari abantu rero bamwe bari bahagaritswe na cane uwo musi nyene, mugabo baca bararekugwa n'ibiteye akababaro abatari bake. Kuva rero ku igenekerezo rya 26 Kigarama guheze nanone uwo muntu nanone agira gatatu atowe ikiziga mu Rumonge. Abanyagihugu rero bagashavuzwa n'ukuntu rero abajejwe intwaro buri gihe baca bihutira kuhamba na cane uwahuye n'ivyo bibazo vyose hadakozwe amatohoza na make. Bikamunyuma z'uko rero ayandi makuru akomeye cane kubw'inkuru y'umubabaro ari uko muri Uganda nanone bivugwa yuko rero abantu bashika 2 bakomeretse rero amazu menshi nayo nyene arasiturwa n'imvura y'isegenya. Bikamunyuma z'uko rero abantu bashika kuri 2 bakomeretse cyane nanone amazu arenga 100 arasituka bivanye nuko rero amagitari arenga 500 y'imirima aranonekara na cane biturutse rero ku mvura y'isegenya yaguye rero ku mutumba Nyamitanga muri zone Ndava muri commune Buganda mu ntare ya Cibitoke uraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuri uyu w'Imana uheze. Bikamunyuma z'uko rero abakozwe ko n'ivyo vyago nanone batse indaro mu masomero y'amashure basaba gufashwa.
umva inkuru ya Burundi News TV umwiheburo ni wose mu banyagihugu rero bo mwibarabara rya kabiri bivugwa yuko rero irya gatatu n'irya kane yo ku mitumba wa Nyabitanga uko amasoko yacu avyemeza imvura y'isegenya yaguye rero kuri uwo mutumba Nyabitanga nanone kuri uyo w'Imana uheze yarononye na cane imirima itari mikeyi hampande y'amazu rero menshi yasidutse bivugwa yuko rero abanyagihugu babiri ariho nyene bakomerekeye mu ntwaro rero muri komine baremeza ayo makuru bagatomora ko ibirundo nanone vy'ivyondo na cane vyari vyamanukanywe n'iyo mvura bivuye ku misozi itandukanye vyatumye rero ibarabara ry'igihugu inimero 3 ibijumbura rugombo nanone rirengana nkuko amasoko yacu avyemeza ahandi rero bikavugwa yuko rero iryo barabara ritariko rirarengana nkuko ayo masoko abandanya ashikiriza abakozwe ko rero nivyo biza biravugwa yuko rero basaba ko nanone hogarukwa ko na cane vyihuta kandi rero hagafatwa ingingo ikomeye cyane yo gukingira kugira ngo ivyononekaye ntibibe vyinshi bitewe rero niyo ngingo ivyo biza rero biguma vyisubiriza nga mu gihugu cacu Burundi niko bagaragaza umubabaro nanone Pampiro Hakizimana mustanteri wa komine Buganda amenyesha ko rero kurindira imfashanyo itangwa na leta n'abafasha rero kuri ubungubu rero abanyagihugu ubungubu bariko bararara mu mashuri afise ibirasi vyagutse uko rero amasoko yacu avyemeza akaba ari nako nyene mustanteri amenyesha munyemere rero twiganukire kuri aya makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira nkuko twebabwiye ufiyafunyo mu nyuma z'uko twabwiye yuko hari umugambo ukomeye cyane wo kugandagura Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero bimenyekanye reka rero tubanze tubandanirize amakuru akomeye cyane avugwa nanone mu banyagihugu aho nanone bagaragaza umubabaro yuko ibiciro vy'ibitoro bibandanya biduga mu nyuma z'uko rero imisi iheze nanone haribonekeje yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yariko arategerezwa gutanga inyishu kandi igusigura imvo nanone ibibazo vy'ibitoro bibandanya vyiyongerekanye nga mu gihugu cacu Burundi n'ibibazo vy'amakara n'ibindi bitandukanye mu nyuma z'uko rero abagerageje kujabuka imbibe babona yuko ibindi bihugu bibanye vyovyo bironka ibitoro n'ibindi bitandukanye hakaba rero habariko haribonekezamwo n'umutekano ariko rero dufatiye ku ngingo ikomeye cyane no kugaragaza umubabaro kw'abanyagihugu biraboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye kuko rero wewe yivugiye yavuze rero imbere y'abarweza atunga yuko bo bagira azisabire Imana izo mwice ariko ndabibutse yuko rero abashaka Perezida Evariste Ndayishimiye yapfuye ndabibutse yuko atari bakeye bivanye rero n'inkozi z'ikibi zitandukanye ziriko ziraboneka mu mugambo ukomeye cyane wo kugandagura nyene icubahiro Sebarundi dufatiye rero ku makuru akomeye cyane ava mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD aremeza yuko ho bari umugambo ukomeye cyane wo guha Perezida Evariste Ndayishimiye isumu mu nyuma z'uko rero hari ibiganiro yategerezwa kugirira ngaho muze kunyemera rero tuze gukomoza kuri ayo makuru akomeye cyane adushikiye bikaba mu nyuma z'uko rero nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ahuye n'ivyago bikomeye cyane iyo rero ahejeje kubona nk'ico imbwa yaboneye ku mugezi nkuko amasoko yacu mu gisirikare avyemeza muze kunyemera rero tugaruke kuri ayo makuru akomeye cyane twabwiye mu fiyafunyo aho twabwiye amakuru na cyane avugwa ku mugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi mu nyuma z'uko General Jules Ndihokubwayo akuwe mu mabanga yo kugendanira umukuru w'igihugu bigaca vyumvikana yuko Perezida Evariste Ndayishimiye rero yoba yaratswe kugandagurwa na cyane ko biboneka yuko General Jules Ndihokubwayo yatanguye kwitwara nk'umukuru w'igihugu vy'imfata kibanzani gushika ubu rero hakaba ataramenyekana ico bakigira gitangazwe kumvo z'amatohoza n'ibindi biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi turubuze kugaruka tubibashitse ko mu buryo bw'idonido tukiri kuri izi ngingo reka rero nsubire ndabibutse yuko General Jules Ndihokubwayo nanone kuri ubu ngubu rero biriko biravugwa yuko yoba ari wenyene yifatiye mu gahanga Perezida Evariste Ndayishimiye rero kandi akaba yejeje kwifatira mu minwe ikibazo gikomeye cyane kijanye n'umutekano ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikaboneka yuko rero umwanya ku mwanya yoba agiye guca agandagurwa mbibutse yuko mu minsi iheze General Jules Ndihokubwayo ari wenyene yaburijemwo umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi dufatiye ku kungene Perezida Evariste Ndayishimiye ariko yibonekeza mu kugirana ibiganiro na mugenzi we wa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ku munsi w'ejo rero mbere y'uko uruhagarara rugwaguka ngaha mu gihugu cacu Burundi vyari vyumvikanye yuko hari indege za gisirikare zarungitswe ngaha mu gihugu cacu Burundi aho nanone zimwe ziri mu kampi ya Cibitoke uko rero ayo masoko yacu avyemeza rero
ivyo bikoho bikomeye bikavugwa yuko rero ivyo bikoho bikomakomeye bivugwa yuko rero vyarungitswe nga mu gihugu cacu Burundi bimwe bitarashika, aho bivugwa yuko rero indege z'intambara zarungitswe nga mu gihugu cacu Burundi zishika zibiri nkuko ayo masoko abandanya atomura. Mbibutse yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi batandukanye bavuga yuko rero umwasi umwe rudende bafise ari igihugu kibanye c'u Rwanda. Ese koko ukuri koba ari ukuhe? N'ibindi biriko vyama bivugwa nga mu gihugu cacu Burundi birafise aho bihuriye n'uruhagararo ruriko ruraboneka nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko abategetsi bakomakomeye bobo ataco bariko barashima gutangaza ku vyerekeranye n'iyi ngingo ikomeye cane iriko nanone irafatwa kandi ikabonekamwo abatari bakeyi ku bijanye n'umugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi. Tukiri kuri iyo ngingo mugabo ndakwibutse yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirada kugarika nawe nyene atavuga rumwe n'ubutegetsi na cane bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho nanone kuboneka mu mabanga na cane nkuko nanone ari umushikiranganje wa mbere, ariko biboneka yuko rero aba bategetsi bompi bafisanye amatati akomeye cane na cane bishobora guca vyadura intambara ikomeye cane, kandi iyo ntambara ikaguka ngaha mu gihugu cacu Burundi, aho nyene n'abanyagihugu bazoca bamagarirwa imigumuko bashigwa mu mabarabara ku nguvu nkuko amasoko yacu avyemeza. Mbibutse yuko rero General Prime Niyongabo ku munsi w'ejo ari wenyene yafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare, umutekano rero ukongerezwa ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, bigaca rero vyaraciye vyumvikana yuko rero umutekano rero uriko ubandanya umererwa nabi bivanye nuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira yo bari umugambi ukomeye cyane wo kugerageza kumaramaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Umugambi ukomeye cyane rero wo gutembagaza ubutegetsi, gutangaza ikudeta nga mu gihugu cacu Burundi ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu, washimikiye na cane ku matati hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo, kubijanye rero no kutavuga rumwe ku ngingo zikomakomeye ziba ziriko zamba ziboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mbaye kaze rero muri aya makuru natwe twabateguriye, ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka, aho rero turibuze kuza dutanga umuco kuri ayo na yandi ariko arakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ntimuje kure rero, nizere ko umerewe neza aho uherereye hose wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Tubipfurije umwaka mushasha w'ibihumbi 2024, Imana izobane namwe kandi rero iteka umunezero nibyo tubipfuriza. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru natwe twabateguriye. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.